Hello guys, abakunzi ba Ami Show TV kuri mikro nkuko musanzwe mumenyereye ni Krista. Uno munsi nashimye kuja inyuma ya kamera ariko ibintu ndibaza biraza kugenda neza. Hama uno munsi twabazaniye umu invité ndibaza muramubona. Karibu muri Ami Show. Murakoze cyane komekazi. Ni urashaka kwipresenta kugira ngo abatakuzi bashobore kumenya. Yeah, it's your boy Strike Real Music aka Muhungu wa Boss, the best on the planet. Ni Muhungu wa Boss. Turi kumwe kuri uno munsi niwe mu invité wo kuri Ami Show TV. Hama so ngire ko ndashimira ku muntu wese yoba yari yabonye kuri page yacu, hama kutarabikora ugenda ubikoze, hama si video zo yakuryoheye ugire like hamwe na comment na share. Karibu rero kandi muri Ami Show TV. Murakoze cyane komekazi kandi. Nayahe mazina wahawe n'abavyeyi? Ntezaho rigwa Darcy. Urashobora kumbwira aho ajya amazina yose yavuye? Kubera nyine nayo nihaye kubera ibintu by'ubustari n'ayandi yagiye araza mu nyuma nyene. Muhungu wa Boss. Ko ryoshe none. Merci Sal. Okay, ni kieki Muhungu wa Boss kwanza ni iki? Akori. Tumunyeshuri. Ni kieki nduho ukora apa umunyeshuri? Tumuririmbyi. Uri muririmbyi uririmba iki? Umaze gusohora indirimbo zingahe wabitanguye ryari? Tumuririmbyi indirimba umudiho wa rap. Maze mu bisanzwe novuga ko maze gusohora indirimbo zibiri. Hama onatanguye neza na neza natanguye kwinjira muri studio muri 2019. Hama wavuze ko maze gusohora indirimbo zibiri? Nta clip uragira? Ego gusa ntivyari Ziwanje kubera ko yari umuririmbyi kwanza na big ups okay yari yakoze cipher abaraperi nyine ashaka gufasha bataraja muri studio, nanje nararonse amahirwe aranyizera aranshiramwo biragenda fresh. Aho ni sawa. Sticker je namenye sticker. Bon, no kuri nimero yanje yanditse ko sticker. Nacho raza ukosora. Kubera dossier yazimaye ko nyene ngo sticker nyene ntumwagoma mufata kwabagara sticker. Okay. Ni bon novuga gute ni ikihe kintu wifuza gukora, ni iyihe rêve yawe? Birahari gusa si byiza yuko nayivugira ngaho kuri televiziyo gusa irahari. Ego kandi ndiko ndabandanya nkora kugira ndayishikeko. Aho ni bon ni ikihe wosaba abakunzi ba Ami Show TV n'abafana bawe? Kubandanya baraba indirimbo yanje shashe yitwa Akuya, indirimbo irimwe impanuro. Babandanye bankurikirana ku ma platform yanje yose, hama n'abakeneye kumfasha nabo nyene banyandikire inbox ku ma platform yose nzobishura. Yabage ku ma platform izina ni Strike Real Music. Yose? Ego. No kuri YouTube nuko nyene? YouTube, Facebook, Instagram na Twitter na Audiomaker. Okay, ni ikihe kintu rero Muhungu wa Boss akunda gukora mu buzima bwiwe? Akunda mu buzima kuruta byose kuririmba no kuryama. Kuryama nyene? Ndabikunda kubera va kwishuri ndushe. Ni ikihe kintu uha umwanya munini? Umwanya munini sha n'amashuri mama n'amashuri vraiment. Niyo baramwa n'umwanya munini. Yatari bon muga ndibaza vuba amashuri yoyo ari mu kuva mu nzi. Ego bigenze neza. Dushira down twese nyene dushire hasi turyame ikiri mu maraguheza ibazo dushira hasi mu gihe utaranaheza harakabiri waheza dushira twese hasi. Byose n'uburyo n'ingorane y'uburyo, hari naho noheza sindonka uburyo bikangora n'ubunyere noronka uburyo byose byagenda neza. Yakwiyaturira nabuzo burongo.
ndavyizeye nta bwame. amen. Okay, ducishirize ko rero turyoheshe nyine gutunyene twumve ducishirize. Strict wa mgica kufro nje kubica ntandukanya n'ababandi bakina amapica nkica gica kuvest ubugesera rappers dabayobora byonze nka gufyonyora niga nta burofa ni sofa ku maganja n'abasaza abana ni muje kuryama bataho karibu iwacu tubahu mudiho mumviriza ukuntu duciro buriro mateka kuyandi ivina kuyindi nzikine nk'icigwa gikozwe mu buhinga twemeza abapinga kataramanyanga keshi ndabivuga mvuye. Urashoboye frère. Merci sana. Abahora we kugira. Yego baruzwe. Ubu rero ciye umuririmbyi wa mbere wanje nkunda. Urakoze. Okay. Nagiye kukwakira muri ya misho. Nanje naryoheye kubona mwanyizeye mu kantumako. Ndibaza n'undi munsi ngo nzo gutuma kuzoza. Cyane gose. Merci beaucoup mbaye ndashima. Nanje mbaye ndashima. Okay, gira akajambo kanyuma rero genda ubwiye abakunzi ba Amisho TV n'abafana bawe. Ndabakunda mwese nababwiye mu bandanye muri abindirimbo yanje shashe yitwa Akuya by Striker. Hama mugire na sabone hari abantu bagitinya kugira sabone kubera bambwiye ngo babonye ngo ufise ngo ababone bake ngo aca batinya ngo kugira ngo abone. Yongeso muyihebe. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akozwe ku binga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.